mubyagire twumva ijambo ry'Imana. Turahaye kaze umukozi w'Imana Ntahiraja Isaac adushikirize ubutumwa bwiza. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Korasi ya korale ya mbere bateye nibwo butumwa tuvugana uyu munsi. Yesu nashimwe. Imbere na mbere tugirene. None mu ndirimbira cacitabirizo kivuga ngo nye nye ke ninyote ya ke Bwana. Kasubiremo ako nyene nyenye. Kawale jina Bwana wa majeshi. Nongere ndabagore mushireko ogopa Mungu niyo nyene. Ogopa Mungu igice cha mbere niyo nyene. Ogopa Mungu tugende. Yesu abahezagire cyane. Iyo ndirimbo imazemo iminsi kuwa kane nararonde abayindirimbira siho mwari. Ariko mwe yagombye umunsi ngo mukaturirimbire. Indirimbo ivuga ngo ogopa nani? Mungu. Nongeye kubaha kaze ku ijambo ry'Imana mwese shengero ry'Imana. Bon appétit. Bon appétit mbe bavuga ngo merci. Pareillement. Merci. Pareillement. Tugomba tuvugane ijambo ry'Imana. Ntidutebya canke turatebya. Sinzi ko hari aho mugire muje none ko mwaje. Hari igihe dutebya n'igihe tudatebya. Dusome muri kicete c'Abaheburayo niho dusoma ndaza kugora abamfasha gusoma igice ca 11. Abaheburayo igice ca 11 n'umurongo wa 6. Aho reka ndahasome mugabo ahandi baraza kumfasha. Kandi uwutizera ntibishoboka ko ayihimbara kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho
igaha impera abayirondera. Amen. Reka nsabe mwarimu Eme amfashe gusoma hariya muri Hoseya igice cya 6 n'umurongo wa mbere. Mbona ariho yarari, we niho yari kwarasoma. Mwemu yera murongo we 6 ku murongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Imana ihinyuza ukwihana kw'imirenzako. Ehe, nimuze dusubire kuhoraho, kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura. Niwe yadukubise kandi niwe azodukanda. Imana ishimwe. Navuze ngo canke ndababwira ijambo ry'urufatiro duhagararako ni ijambo rivuga ngo iriho. Mwumva ari birebire. Imana iriho. Hariya mu Baheburayo havuze ngo igomba ko abantu bose bamenya kwigizene, bamenya ko kubari kugira ngo numve ko turiko turajana hariya hagati, abantu bamenye yuko iriho. Hoseya arongera aravugishwa aravuga ngo enda nimuze dusubire kuhoraho. None wumva bari kuhoraho? Wumva bari bagize iminsi bari kuhoraho? Hari ahantu bari bagize iminsi kandi aho bari bakubiswe. Bwana zivuye sana. Imana irakubitana. Ahantu bari batabaguritse. Ahantu bari bafise inkomere. Ahantu bari baremvye. Mugabo umusavyi w'Imana Yesaya avuga ngo nimuze dusubire kuhoraho. Mwemu yera yibukije ishengero ko Imana igizene iriho. Naho baremvye, naho bameze uko, naho bafise ingorane, naho batabaguritse, naho umuntu wese abavugako, naho umuntu wese abakengera, ariko ndabagira inama nimuze dusubire kuhoraho. Aravuga ati nimuze tuyisubireko, nimuze tujeyo, nimuze twese kuturi ngaha dusubire kuhoraho, kuko ivyo ari byo byose niwe yadutabaguye. Abantu baba mama, nivugira aba mama kuko nibo Yesu yahaye umutima woroshe, kuko abagabo bararinda naho atawubura ubwoba. Uzabumva umugore akubwira ngwewe ngo twimuka aha hantu ngo harabarozi. Mugabo mubaje ati none tuje hehe? Ngo nuze tuve ngaha gusa kuko harabarozi. Nta muntu ngaha amaze kwimuka akarenga kabiri kubera abarozi. Nagomba ndakubwiye ngo ntuzosubire guhimuka uhunze umurozi. Mbe umurozi ninde? Wamubonanye iki? Sabwe? Kugira ngo mwite umurozi wamubonanye iki? We rero nimba ari umurozi, none murasangiye akazi, none ntakora akazi, ntaroge, aca akora iki none? Muronderera kandi kazi. Uwo murozi ategerezwa kuroga, uwo muntu ategerezwa gukora akazi kiwe kugeza umunsi Imana izovuga ngo ingo nawe. Yesu nashimwe. None mwibaza ko abarozi mu rusengero batinjira? Aho no kubwira ati mbariza uwo mwicanye ati ntubura umurozi. Mugabo wihorere.
none mu rusengero abarozi ntibinjira, uburozi ntibwinjira. None kubera iki abarozi Imana bemerera kuza mu rusengero? None agakiza bo kabonerahe? Mbega bazomenya ibyo batabwiwe canke batumvise? Nico gituma atonda mu rusengero. None we ntiwazanye Android? Sabwe? Abantu mwese mwinjanye amatelefone, novuga ati rumanika amaboko ubaza ko hosigarande. Ntimwaje mwinjanye amatelefone yanyu? None we rero asiga uburozi hanze. Yinjirana iki? Hamwe Imana yoba yamutumiye ati ku munsi wa gatandatu uzobutondane ku rusengero. Bwana Yesu asifiwe sana. Ntuzosige namba. Imana igomba kwabusiga ngaho uyu munsi. Wumva utabumugiriye nayi uvuze ngo ntiwinjirana uburozi. Mbega itabi barisiga hanze. Bazimiriza harya imbere mu yango. Abo yagire yinjiye mu rusengero ngo agaca azimya no mu rusengero. Aha nyene murekaze yinjirane byose, azane n'ubwo burozi, azane n'ako gafu, azane n'ayo maesprit yiwe, yinjire ngaha. Hari umunsi umwe azosanga yabugemuye. Munsi umwe nari njyanye mwijoro, hanyuma rero mbona umuntu aje kwidirisha, muga nari nsinziriye. Hanyuma rero turavugana, je nari mu nzu nawe ari hanze. Nja namubwira ati we wa mugabo we sabwe kiritaba ataho ni wosubira inyuma ntubona ko nakubonye. Aca avuga ngo wewe yambonye kweri ngo reka ngende. None ngaho yagiye arabwira abandi gute? Yabwiye abandi gute? Twahuriye ntitwahuriye mu kirere, ariko arakora nanjye nsinziriye kandi ndiko ndakora. Haleluya! Impwemu zacu naho twaba dusinziriye zo ziba ziri maso. Impwemu zacu ni antene. Impwemu zacu nizo zizumva inzamba umubiri usinziriye mu gitanda. Yesu nashimwe. Nico gituma wowe ugiye gusinzira tuza antene. Mu Kristo utageragezwa kuri nta rugendo urimo. Mu Kristo ari mu rugendo ahura n'ibyago. Nimba woba ugerereye ahantu ha wenyene kure, uyu munsi ijambo ry'Imana rirakwibukije ngo iyo uri hose umenye ko Imana iriho. Iriho, 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 iriho. Reka dusome hano muri Abaheburayo 11 ku murongo wa 12. Mwarimu eme agaruke. Abaheburayo 11 ku murongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu. Cete cyandikwa Heburayo 11 umurongo wa 14 havuga ngo abavuga batyo baba berekana yuko barondera igihugu cyabo bwite. Iyo baba barakumbuye ico bavuyemwo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho baripfuza igihugu kirushirije ico kuba ciza, ico mwijuru. Nico gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Soma ku murongo wa 20. Murongo wa 20. Ukwizera niko kwatumye Isaka ahezagira Yakobo na Esawu
abahesha imigisha y'ibizoba. Amen. Geza basome. Dusubiremwo. Nico catumye umuntu umwe kandi uwo yarakaheze yamukwako n'isinzi nk'inyenyeri zo kwijuru kandi n'abangana n'umusenyi utoharurika uri ku isesero ry'ikiyaga. Abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ibyasezeranywe, ariko barabibona biri kure bakabisasirira, bakemera ko ari bakavantara n'ingenzi ku isi. Amen. Subira kurujya mu ngo atanguriyeko 12. Nico catumye umuntu umwe kandi uwo yarakaheze yamukwa ko n'isinzi nk'inyenyeri zo kwijuru kandi n'abangana n'umusenyi utoharurika uri ku isesero ry'ikiyaga. Amen. Amen. Aha nagomba kukubwira hari ibintu bituma abantu baheba Imana. Ibintu bituma abantu baheba Imana n'amageragezwa. Ibindi bituma abantu baheba Imana n'uguteba kw'amasezerano. Iyo Imana yasezeraniye umuntu amasezerano yiwe agateba, abantu baraheba Imana. Kuko hari abantu baje mu rusengero bazi yuko bahunza abarozi, hanyuma rero uje gukizwa bakagukindirako inyagara, amayebe, ibihunda, ubuyabu, imbwa, ibivumbura, ibihuna, wawundi kira ugacuvuga ati yemwe karabaye, ukivuga uko gusa ugatama ngo nyawo wari uvyutse uwundi akagukwega impuzu ati ico kiyabu wacumvise, atego ndacumva ugatama ngo ugacubwira umugore cyangwa umugabo ati ahantu tuhimuke, mbega abarozi barakinda kuba kirisu. Nuko utabimenye nawe vyuka ukinde. Yesu nashimwe. Nawe vyuka uhamagare, nawe vyuka uhamagare Yesu, nawe vyuka utange raporo uvuga uti hari ibintu bimvogereye ngaha, mugabo uca wimuka. None ucahe mu kwimuka ko no kwibarabara bariyo, none ucahe mu kwimuka ko n'ibiheko babishinze imbere y'inzu. Tabaza Yesu agutabare la 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 la. Tabaza Yesu bajya bari ku kazi, nawe tonda urugamba, bo babyita gukinda. Nawe vyuka usenge, vyuka uhamagara Imana, vyuka umenyeshe data. Vyose twame twibuka yuko Imana iriho. Nonaho mwumva imbeho, reka imvura igwe mukanya icihita, ariko nizere yuko hariya mutwumva, hari inyuma duzi ibiganza turabe. Haleluya. Mwese mukwitabira ame mugire gute turabe. Yesu nashimwe. Avyumva. Nutinye rero ibibwa, nutinye ibihuna, nutinye abarozi, nutinye ibiyabu. Oya, ibiyabu
hariyo umuntu yakunda kumbwira ngo hajya kajya gaca mwama mubona ngo n'abadayimoni, nanjye ngaca ndamubwira ati bajya saba abadayimoni na gaca. Niyo umuntu yakubwira ngo kajya kayabu ngo n'umurozi, uramubwira ati ujya si umurozi niki na kayabu. Nibakubwira ngo ijya mbwubona ngo ujya n'umurozi, uramubwira ati ujya si umurozi niki n'imbwa. Hari imbwa y'umurozi baho, iyo ni imbwa. Imbwa ni imbwa, ipusi ni pusi, imbeba ni imbeba. Niwasenga ntuzuvuge ngo wamuroziwe, uzoba umuhaye igarade uzoba umukujije. Niwasenga uravuga ati wambwawe toka hapa mu izina rya Yesu, wewe uri imbwa. Haleluya! Wambwawe toka, wewe pusi toka, wewe mbebawe reka kumbuzitiro. Mango wamuroziwe, umurozi uzoba umukujije. Muzoba uvuze ngo bwa bundi winjiye ndakwemeye, bwa bundi amareba yawe arakora. Senga uvuga uti we wambwawe have mbisa genda. Ibi bintu rero byo kwibagira ko Imana iriho, ibi bintu byo kwibagira ko Imana yaduhagurukije, ibi bintu byo kwibagira ko Imana yadushizemwo impano zikomeye, nivyo nagomba ngo wibuke. Ijambo ry'Imana rirakwibukije, wibuke. Imvura ibaye nyinshi cyane, ariko ni vyiza. Abantu barasengeye imvura, nimwe mwayihamagaye, nimwe mwasavye Imana imvura. Abarimyi b'imiceri Imana irabishuye, abacatuye amatafari mwihangane, abantu batari bwaturire amatafari mwihangane. Imana iravye abarimyi uno munsi, Yesu abagirire neza. Nawe amatafari yawe nacaba usanga Imana yayafutse byose ibikora neza. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice ca 22 ku murongo w'indwi. Mwarimu Pierre ingusome, byose bikora neza. Mwarimu Pierre azasome mu gitabo cy'Itanguriro igice ca 22 ku murongo w'indwi urageza ku 8. Aho imvura iguye rero ihejeje ngo duheze natwe. W'indwi dusome Itanguriro 22 ku murongo w'indwi. Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da? Aramwitaba ati niki ga mwana wanje? Ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama urihe wo gutanga kw'ikimazi cyo koswa? Aburahamu aramwishura ati rega mwananje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo koswa. Nuko bompi barajana. Amen. Aha rero hari ibintu by'ukuri ushobora kubona uri umukristo, uri umukozi w'Imana, ukavuga ati ibi bintu ntibikunda, ntibishoboka. Naho wowe urinde ukavuga ati aha hantu ntibishoboka.
na Isaka ariyumvira ati uku kuntu papa agiye gutanga ikimazi siko yahora gitanga, mbega yasubiye inyuma mbega yibagiye urutonde hari igihe ubona pasitori ariko arabigira uko utahora ubona babigira, mbere ugacuca urubanza kavuga uti abakozi b'Imana dufise muri iyi minsi sibo kurya siko vyamye na mbere hose. Abakristo ba kera bamwishengero bakajyana kara bakabazanya ati bijya bintu mubona pasitori yagize niko byahora bigenda, ibi bintu mubona mwarimu agize niko byahora bigenda. Hanyuma Isaka arabaza se wiwe ati none gada, ndabona inkwi ndazikoreye n'imbugita turi nayo, ariko hari ikintu ntabona, kandi ico kintu nahora nama ndakibona, uyu munsi ni gute ntakibona? Erega hajya barayazi, aravuga ati utabona ni kiki? Ati ikimazi. None niwamara kwegeranya amabuye ugashinga igicaniro ushira kwiki mu rutonde rwacu uko nahora ndabibona, uyu munsi wahinduye ikimazi kirihe? Inyishu ya Abrahamu yavuze ngo Imana iriho. Haleluya. Irironderera ikimazi. Hari ibintu udashobora guca uhamvya ubwo nyene naho woba urinde mwishengero, bisaba ko wibuka ko hari Imana mwijuru, ukabaza ati bivyo none nibiki? Imana igize gute? Iriho. Dusome duce turangiza. Mwarimu Renova ndabira handi ya muri Matayo igice ca 14 ku murongo wa 17 urageza ku murongo wa 18. Matayo 14 ku murongo wa 17 havuga ngo baramwishura bati ntavyo dufise hano atari udutsima dutanu n'udufi tubiri, nawe ati nimubinzanire hano. Abwira abantu kwicara hasi ku vyatsi, yabira ya mitsima itanu na za fi zibiri, ararangamiza araba mwijuru, arabihezagira, amanyagura ya mitsima ayiha abigishwa, abigishwa bagaburira ishengero, bararya bose barahaga, batorokanya utumanyu tw'imisigazwa twuzura ibisimbo 12. Nuko abariye bari abagabo nk'ibihumbi 5 ukuyemwo abagore n'abana. Yesu aduhezagire. Amena. Ukuyemwo abagore n'abana bari ibihumbi 5. None harya nobaza bakina neza, nkabaza antere abantu bakuze, canke nkabaza uyu mugabo ari ngaho imbere yanje, canke nkabaza chefutene ngaha, canke nkabaza bariya bagabo, abantu ibihumbi 5 b'abagabo, ishengero ririmo abantu ibihumbi 5 by'abagabo, abagore n'abana mugeze mu ayene vyoba byari ibihumbi bingahe? Birarenga 15. Simba rero ntatevya. Simba yavuze ati aha abagore ngaho uko ndabazi n'abana nibatangwa mu bikorane, nibatangwa mu manza nk'izo, bararenga ibihumbi 15. Abigishwa ba Yesu birabacanga, bavuze none Yesu nawe ariko abigira uko atahora abigira. Ibi bintu by'Imana biragoye.
uno munsi Yesu ntiyakoze nk'uko yahora akora. Uno munsi byamucanze, raba burije, raba buragorovye, kandi abantu bavuye kure, nta madeplasema ikirikora gihambaye, nta byo kubazimana bihari. Umuntu umwe aravuga ati reka ndamubarira, hajya yibagiye. Yesu ntiyibagira, Yesu ntiyabibagiye, Yesu ntibimucanga. Oya, baragenda baramubwira ati yewe cura abantu bagende kwironderera indaro mu mihana, barondere n'ivyo barya mu mihana, ku maresitora batarugara, bapfume barya amandazi n'ivyapati batarafunga. None abantu bagumije ngaho gushika aya masaha. Yesu nawe arabumviriza ati mwebwe nagomba ndababwire, iri shengero ntiritaha, camubagaburira. None byari byoroshe, bari bifitiye akarasiyo k'iwabo, akarasiyo k'umukozi w'Imana, akarasiyo kuwavuze ubutumwa Yesu Kristo n'intumwa ziwe. Ngira ngo n'uwari karabikaranga hariya baca baramubwira ati abantu bangana uko twabagaburira ivyo dukuye hehe? Babwire batahe. Yesu abonye ko batariko barabitahura, arababwira ngo nimuzane iki, utwo dutsima, muzane n'utwo dufi. Arababwira ngo nimwicare. Bicaye ku vyatsi. Uyu munsi mwicaye he? Ku ntebe, mu rusengero, ahantu hose muhuriye na Yesu, naho hoba ku vyatsi. Haleluya! Ahantu hose muhuriye na Yesu, naho hoba ku karago, naho hoba ku itapi, naho hoba ku vyatsi, Yesu yo gutosha, Yesu yo kugaburira, Yesu yo kugirira neza, Yesu yo guhezagira. Ngomba ndangize. Mbega wewe nta bintu woba warabonye muri iyi minsi bikagucanga, ukavuga ati Yesu yandetse, Yesu muri iyi minsi ntariko arakora, Imana naho ntoja gusenga yarampevye? Uyu munsi iganuke nakuzaniye rivuga ngo nubu Imana iriho, nubu Imana iriho. Ivyo ubona Imana iriho kandi yiteguye kugirira neza abayirondera. Tugomba dusenga Imana. Nagomba mvuge ngo mwuname. Mbega ntiwoba wofata ingingo nka Hoseya ukavuga ati reka ngaruke kuhoraho, naho nayivuze ko amajambo menshi, naho navuze ibintu biriya, kubera amageragezwa, kubera ingorane nari nibagiye. None Yesu ndaci ungenze uko ugomba, nari nibagiye, urashobora gukora n'uyu munsi, naho byari byancanze ndazi kuriho kandi udahinduka. Ninde yavuganye na mpwemu w'Imana akaza tukamusengera? Turaguhaye ikaze. Imana iriho, harahi kwakwanya, harahi genda bukebuke, harahi teba, harahi rorera kugira ngo yirate. Mbega mwabonye ko wa mwigeme n'ubu yakomeje kugororoka? Mbe mwabonye ko wa musore n'ubu yakomeje kugororoka? Erega wa mugabo n'ubu arabandanya, erega wa mugore n'ubu arabandanya, erega za ngorane ntaco zamugize, erega bya bibazo yabihagazemwo neza. None nimurabe n'ubu arabandanya. Turabona abatari bake bamaze kuza bavuganye na mpwemu w'Imana,
ijambo ry'uyu munsi rivuga ngo Imana iriho. Umuntu wese ayizera amenye ko iriho. Umuntu wese ayisenga amenye ko iriho. Naho byoteba Imana iriho. Naho wogera kure Imana iriho. Naho vyoca mu nzira za kure Imana iriho. Tugomba dusabe umuntu aza gusenga, kozi w'Imana aza gusenga ariko atarasenga, ninde yoba akizazaniwe? Ninde yaragize iminsi azazaniwe n'ibyo ariko arabona akavuga ati ni iby'ukuri ibi bintu, aho Imana turacari kumwe? Nawe we haguruka tugusengere, wongerwe inkomezi, wongere ubandanye, ureke kuzazanirwa. Haguruka ubandanye urugendo, haguruka tugusengera Imana. Wewe wibaza ngo ibyo mbona ni iby'ukuri, ndacari kumwe n'Imana. Imana iriho, Imana iriho.